Ndabashimiye kandi mbahaye ikaze ku biganiro turi kubagezaho kuri imbonesha kure yanyu nayo yacu One News TV. Ni amakuru ahejeje kudushikira, turi ku igenekerezo rya 30 Rusama 2024, aho tugarukanye amakuru akomeye cyane aturuka mu masoko yacu y'ibanga. Izi ni ingingo nkuru ziraza kuranga aya makuru twabateguriye kuri Burundi News TV. Turaza kubabwira ko umuhari wa FDLR werekanye uburyo ki wageze mu gihugu c'Uburundi ndetse n'imyemenyerezo ikomeye cyane iri kubera hano muri ishamba kimeza rya Kibira. Turaza kubabwira ko kandi President Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu ca Congo, we yahaye indege zibiri umutwe wa FDLR mu kugira mu mugambi ukomeye cyane wo gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse no kwataka Kigali. Antoine Felix Tshisekedi yatangaje byinshi muravyumviriza muri aya makuru mu buryo bw'idonedo. Turaza kubabwira ko General Major Evariste Ndayishimiye nawe yagize icyo atangaza ndetse anerura ko FDLR iri mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubabwira muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ahari kubera imigwano ya M23 FDLR ndetse n'igisirikare ca leta FARDC naho bikomeje kuba vyagorana, dore ko intambara yahinduye isura. Ivyo byose uravyumviriza muri aya makuru. Turaza kugaruka hirya y'imipaka ya Afrika mu gihugu cya Iran. Ubutegetsi bwa Iran bumaje gutangaza ko indege ya perezida wabo Ibrahim Raissa wishwe yarashwe. Iyi ndege batangaje ko yarashwe. Nayo makuru n'ubundi tugiye tubafitiye ndetse n'andi menshi muraza kumviriza muri aya makuru agezweho muri aya masaha y'iki gitondo. Ndabakengurukiye cyane rero mugabo mwe mwaje gufyonda sabone ko utarabikora, amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona n'akazogera nyine ufyonde ko amatuje. Turabana mu makuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende mugabo ibagezaho amakuru yizewe 5 kuri 5 ngaha mu gihugu c'u Burundi. Munyemerere twihuse cyane dutangira n'ivyaya makuru ashushe ndetse amenyekane muri aka kamwanya. Ni FDLR. Murabizi ko FDLR ni umuhari ukomeye cyane ubarizwa mu musereko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muhari mu myemenyerezo ikomeye cyane uri gukorera muri ishamba kimeza rya Kibira mu gihugu c'u Burundi, mu mugambi ukomeye cyane uhuriweho n'ibihugu bibiri, haba igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwataka Kigali, ndetse n'uyu mutwe w'ubwayo kuko niwo ubyifuza mu kuba wakuraho ubutegetsi bwa Kigali, nkuko ukomeza kugenda ubivuga n'abategetsi b'ibihugu byombi bakomeza kugenda bivuga. Ni amakuru ari guturuka mu ishamba rya Kibira ndetse no FDLR muri rusange, dore ko nayo yagezaho ikitangariza amakuru ikavuga ko iri mu myimenyerezo ndetse n'imyiteguro ikomeye cyane yo kwataka Kigali. Nicyo gihe ngo cyo gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. Aya makuru aje ngo aba FDLR barageze mu gihugu c'u Burundi, ariko Burundi bukomeza kugenda bubihakana, ariko noneho Burundi bwabyemeye ko FDLR iri mu gihugu c'u Burundi mu myemenyerezo ikomeye cyane. Ni amakuru akomeje guturuka n'ubundi ku mupaka, bikavuga ko abangaba bari gusoza imyemenyerezo ikomeye cyane iri kubera mu ishamba rya Kibira, bari kwegerezwa umupaka n'ibigwanisho bikomeye cyane. Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu ca Congo, we yahaye indege zibiri umuhari wa FDLR ngo kugira batake igihugu cy'u Rwanda, ndetse yabijeje inkunga zikomeye cyane azabaha, yewe no mu buryo bwa finance nk'uko yagendaga abigarukaho. Izi nyeshamba rero za FDLR ku mupaka birakomeye cyane uhuza igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi, kuko izi FDLR biri kuvuga ko iziri kurangiza imyemenyerezo ya nyuma yo kuba batekera Kigali ngo irimbanije, ndetse bari kwegera imipaka y'igihugu cy'u Rwanda. Ni umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Nk'uko Burundi News TV yataruye aya makuru, biravugwa ko FDLR nayo ngo yiteguye mu mpuzangano ikomeye cyane ndetse n'ibitwaro bikomeye n'ibigwanisho, aho twabasanze ku mupaka bafise, ndetse bavuga ko igihe kigeze ngo ubutegetsi bwa Kigali ngo bube bwavaho
nk'uko bagiye babitangaza. Gusa hagati aho u Rwanda nubwo bavuga ivyo ngibyo, u Rwanda nabwo rurakomeye cyane mu bya gisirikare, ndetse u Rwanda rwanatangaje ko umutekano w'igihugu umeze neza, nubwo hari bamwe bashaka kuwuhungabanya bafatanyije n'umuhari wa FDLR. Ni amakuru n'ubundi akomeje guturuka muri FDLR. Biravugwa yuko rero izi ndege zibiri nazo zageze mu ishamba kimeza rya Kibira, nk'uko amakuru aturuka ikibira agenda abitangaza. Ni amakuru akomeje guturuka mu masoko yacu y'ibanga. Izi ndege zikaba zashitse mu masaha ya mu gitondo, saa 10 za mu gitondo, kuri iri genekerezo rya 30 Rusama. Bikaba biri kuba ko rero izi ndege zije mu kuba zafasha umuhari wa FDLR mu kuba bagaba n'ubundi ibitero ku Rwanda. Murabizi ko abaperezida b'ibihugu vyombi, haba igihugu c'u Burundi ndetse n'icya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, batangaje ko biteguye mu kuba batera u Rwanda, ndetse banavuze yuko ari igihe gito bakaba bafashe ubutegetsi bwa Kigali mu biganza vyabo. General Major Evariste Ndayishimiye we yavuze ko atakuba inshuti umunywanyi n'igihugu kibeshi kigira amanyanga, ndetse anavuga yuko yifatanyije na mugenzi w'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuba bagaba ibitero kuri iki gihugu c'u Rwanda, nk'uko bakunda kugenda babigaragaza. Se vya bitunguranye rero perezida w'igihugu c'u Burundi ndetse na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu ca Kongo, bafatanyije mu kuba batera inkunga uyu muhari wa FDLR wifuza gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu c'u Rwanda. Umuhari wa FDLR umaze imyaka isaga 30 mu seruko bw'iki gihugu ca Kongo, kuko wahunze umaze gukora jenoside mu Rwanda mata 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. U Rwanda rugakomeza guhamagarira ibi bihugu uko ari byombi, haba igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Kongo, kureka gufasha guhagarika inkunga zose bari guha umuhari wa FDLR kugira ngo hungabanye ubutegetsi bwa Kigali. Rero abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki barakomeza kugenda bagaragaza ko mu kimwaro gikomeye cyane nyuma z'uko umuhari wa M23 utsinze igisirikare cya FARDC ndetse no kunanirwa kwaco, naho Antoine Felix Tshisekedi yakwihorera ngo usibye kuba ngashinja igihugu cy'u Rwanda kuba giterera inkunga zikomeye cyane, ngo uyu muhari wa M23 ari nayo mpamvu ngo na Antoine Felix Tshisekedi ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega biyemeje gufasha uyu mutwe wa FDLR kugira nawo ugaba ibitero mu gihugu c'u Rwanda. Ariko nubwo bavuga ibingiba, abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike n'abakurikiranira hafi izi ntambara ziri kubera mu karere k'ibiyaga binini barakomeza bagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cyahagazeho mu bya gisirikare, ndetse n'abasoda b'igihugu cy'u Rwanda ari abasirikare bahamye kandi bazi kurwana bikomeye cyane. Bagiye batanga akarorero gakomeye cyane, bavuga ko igihugu cy'u Rwanda umutekano wifashe neza, ndetse batangiye no gusagurira amasoko, dore ko RDF igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda gisigaye mu mahanga kugarura amahoro mu bindi bihugu nka hariya muri Mozambique n'ibindi bihugu nka Sudani bigiye bikomakomeye, dore ko igihugu cy'u Rwanda none gikomeje kugenda kizegwa mu bya gisirikare bitewe n'ubushobozi kiri kugenda cyubaka hamwe na tekinoloji mu bya gisirikare. Munyemerere tuve kuri iyi nkuru ya FDLR yo kwataka Kigali nk'uko umutwe batangaje babinyujije ku rubuga rwabo rwa X rwose rwitwa Twitter babivugaga. Munyemerere tujye ku makuru ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, dore ko General Major Evariste Ndayishimiye nawe yatangaje amakuru akomeye cyane, aho yemeje atakurya ndeme atakujugumira, avuga yuko FDLR iri mu buseruko bw'iki gihugu, ndetse anavuga ko FDLR bari kuyifasha mu buryo bwo kwataka igihugu cy'abanzi b'igihugu c'u Burundi. Avuga ko umwanzi iyo yagusanze iwawe aragukubita, ariko yavuze ko igihugu c'u Burundi rero nta mashamba yo kugwaniramo gifise, ngo ahubwo kisasanga abanzi bacu hanze y'igihugu bagahanganira iyo. ngo ni muri ubwo buryo ngo rero atahwema gushigikira umuhari wa FDLR ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe icyo ari cyo cyose u Rwanda rutari rwahagarika gutera inkunga umuhari wa M23. Ayo ni amagambo ya General Major Evariste Ndayishimiye yavugiye i Kinshasa, ndetse aho yavugiye kuri telefone aho yaganiraga na mugenzi w'igihugu
ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Amakuru ahari nuko abangaba baganiye ku murongo wa telefone ndetse baganira byinshi kuri iyi ntambara iri kubera mu buseruko bw'iki gihugu, ndetse banaganira no ku muhari wa FDLR. Gusa bose bashimangiye ko ari ugufasha FDLR atakabuza, ndetse no kubafasha mu kuba batembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ni amagambo yakanze benshi, ni amagambo General Major Evariste Ndayishimiye yatangaje nyuma z'uko hamenyekanye amakuru ko ari gukora impinduka mu gisirikare mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, dore ko wahoze urongoye igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo uyu nguyu biri kuvuga ko atakiyoboye iki gisirikare, ahubwo ngo yagizwe umujyanama wa perezida muri perezidanse y'iki gihugu. Ubwo ni Ntare Rushatsi, nk'uko amakuru aturuka muri Ntare Rushatsi agenda abigaragaza. Politike y'igihugu c'u Burundi ni politike ikomeye cyane, kubera ko abasenguzi mpuzamahanga bya politike baravuga yuko iki gihugu c'u Burundi gikomeje kubamo impinduka zikomeye cyane, ndetse na Antoine Felix Tshisekedi na mugenzi w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye bakomeje gufatanya mu kwikiza abo batavuga rumwe, ndetse no kwigizayo uwabangamira General Major Evariste Ndayishimiye mu matora ateganyijwe y'umukuru w'igihugu mu gihugu c'u Burundi 2025 muri iki gihugu. Rero General Major Evariste Ndayishimiye ngo akaba akomeje kwegezayo abamubangamira abo ari bo bose, ndetse n'aho baturuka hose, nk'uko amakuru ari gukomeza kugenda abitangaza. Aba bagerageje gusesengura uko vyifashe mu gihugu c'u Burundi bavuze ko atagutungurana gukomeye cyane guhari, kubera ko General Major Evariste Ndayishimiye ari gushakisha inzira yamugeza kuri manda ye ya kabiri, ndetse anavuga yuko bagiye bashimangira amakuru akomeye bavuga yuko uyu General Prime Niyongabo hari ivyo atumvikanagaho n'umukuru w'igihugu, cyane cyane mu gukomeza kurungika abasirikare mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, dore Kongo nubwo vyabaye nta bwumvikane bwari buriho, kuko General Major Evariste Ndayishimiye atigeze yumvikana kuri iyi ngingo nkuru yafashwe yo kohereza abasirikare mu gihugu ca Kongo, nk'uko amakuru atugera ari kugenda abitangaza. Munyemerere twihuse cyane tujye ku yandi makuru ari kuvugwa, nuko polisi y'igihugu c'u Burundi muri Bubanza mu burengero bw'igihugu c'u Burundi imajije guta muri yombi abagera kuri babiri n'abakenyezi bari bafashwe ku ngufu, nk'uko polisi ya Bubanza yagiye ibitangaza mu burengero bw'igihugu c'u Burundi. Bavuze ko bari batatu bahoteye abo bigeme babiri, ariko bamwe muri bo abagera kuri babiri bamaje gufatwa na polisi. Mu gitondo kuri iyi tariki 30 nibwo polisi y'igihugu c'u Burundi muri Bubanza yavuze ko hari abigeme bahohotewe, none mu nzego z'umutekano ziri kuba zakora iperereza. None amakuru batangaje ku rubuga rwa polisi ya Bubanza bavuze yuko abo bigeme babiri bagiye guhabwa ubutabera, ndetse n'abagize uruhare muri uko kugirira nabi abo bigeme uko ari babiri barabiryozwa, ndetse bagahabwa ibihano bibakwiriye. Gusa polisi y'igihugu c'u Burundi yasavye abigeme kujya bataha imuhira hakiri kare, ndetse bagataha mu bihugu mu mago yabo uko hakiri kare atakibazo kibaye, ndetse yasavye igihugu c'u Burundi ndetse n'abanyagihugu kuba baba maso ku bana babo, ndetse no kuba umutekano batanga amakuru kugira bafashe inzego z'umutekano muri iki gihugu c'u Burundi. Yavuze ko abishora mu vyaha nk'ivyo ngivyo byo guhohotera ikiremwa muntu ndetse no kwica agateka zina muntu mu gihugu c'u Burundi abo ngabo babihanirwa n'amategeko, nk'uko polisi ya Bubanza yakomeje kugenda ibitangaza mu burengero bw'igihugu c'u Burundi. Munyemerere twerekere mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, aho twerekeye ku mirwano iri kubera Rwindi vyakomeye, kubera ko FARDC igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe na SADC bikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane, ariko biravugwa yuko M23 iri kotsa umuriro bikomeye cyane iki gisirikare ca FARDC, ariko amakuru akomeza kugenda aturuka dukesha Christian Ciwewe ndetse na Radio Okapi bakaba bavuze ko nubwo M23 ikomeje kubabera ibamba, ariko ngo barakomeza kugwana nayo kugeza irekuye ngo duce yigaruye haba Rwindi ndetse na Rubaya, dore ko aka gace ka Rubaya nk'uko Patrick Muyaya umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cya
Kongo ndetse na Christian Chiwewe babigaragaje, bavuze ko M23 iri gusahura amabuye y'agaciro y'iki gihugu cyane cyane agace kari strategic ka Rubaya nk'uko Patrick Muyaya yakomeje kugenda abitangaza. Yavuze yuko batakwihanganira na gato iki gisirikare ca M23 mu gihe icyo cyose bari kwikorera ubujura bakarangaza amahanga ko bari kurengera abaturage b'abakongomani, kumbe ngo bari kwiba amabuye y'igihugu ca Kongo. N'ubutunzi kamere igihugu ca Kongo kibitseho bikomeye cyane, ari nayo mpamvu ngo hahora intambara nyinshi ndetse ziteye n'ubwoba. Abaturage bakomeje kuvanwa mu byabo n'intambara kubera ko ngo intambara ziri kubera hariya Rwindi zirakomeye cyane ndetse na Kibumba nk'uko abaturage bavuyeyo babigaragaje. Bavuze yuko abaturage bakomeje guhunga ku bwinshi ndetse na Human Rights Watch irakomeza kugaragaza ko ihohoterwa rikomeje kwiyongera ndetse no guhunga kw'abaturage b'igihugu ca Kongo. Iyi Human Rights Watch iragaragaza ko haba ihohoterwa n'ibyaha bishingiye ku ntambara, isaba impande zombi zihanganye mu korohera abanyagihugu b'abakongomani, dore ko Human Rights Watch yagaragaje ko 6% y'abaturage ndetse n'abigeme baherereye mu buseruko bw'igihugu ca Kongo bamajije gufatwa ku ngufu, abagore n'abana b'abakobwa nk'uko Human Rights Watch yakomeje kugenda ibitangaza. Naho Croix Rouge ikorera mu gihugu ca Kongo muri ubu buseruko nyine yatangaje amakuru akomeye cyane, ivuga ko ihamagarira imiryango itabara imbabare mu kuba batanga ubufasha n'ubutabazi mu gihugu ca Kongo mu kuba bafasha abanyagihugu ba Kongo kuko bari mu bibazo bikomeye ndetse n'ibihe bitoroshe mugabo nk'uko uyu nguyu yakomeje kugenda abitangaza. Ni amakuru ari kugenda ava mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari guturuka ku rugamba. Gusa ubu uruhande rwa M23 nta kintu na kimwe baratangaza. Amakuru batangaje nuko babashije kwigarurira imodoka, ni ibimodoka by'ibifaru bizwi nk'ibifaru byifashishwa mu ntambara, bigaruriye ku munsi w'ejo, ndetse n'imodoka za gisirikare zitwara abasirikare zibarungika ku rugamba bari bajemo ku munsi w'ejo ubwo habaye imigwano ikomeye cyane. Rero M23 bikarangira yigaruriye ibigwanisho byari byazanywe n'uyu muhari wa FARDC ndetse na Wazalendo kugaba ibitero kuri uyu mutwe wa M23. Munyemerere twerekere tuve mu buseruko bw'igihugu ca Kongo tujye hirya y'imipaka ya Afurika. Ni amakuru agezweho mu gihugu cya Iran. Murabizi ko hamaze iminsi havugwa urupfu rwa perezida wa Iran Ibrahim Raisa. Rero Iran ikaba imaze gutangaza amakuru akomeye cyane ivuga yuko Iran yavumbuye amakuru ko igihugu cabo catewe ndetse gikomeje n'abanzi b'igihugu ca Iran aribo bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Iran. Ariko Iran yatangaje amakuru akomeye cyane ivuga yuko indege ya perezida wabo Ibrahim Raisa ngo yahanuwe, yarashwe, ndetse dore ko Ibrahim Raisa murabizi ko yari umuperezida w'igihangange. Rero Iran yashimangiye amakuru avuga ko azamugwanirira uko vyagenda kose kuba byihishe inyuma bari bo bose, dore ko Iran imaze iminsi itunga agatoki Isiraheli. Ni ibihugu bitumvikana habe namba hagati y'ibi bihugu harimo ubwumvikane bukeya mugabo. Rero ni amakuru n'ubundi akomeje guturuka mu buseruko bw'iki igihugu. Isiraheli, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu we yavuze ko atazi iby'urupfu rwa Ibrahim Raisa ndetse yihanganishije abanya-Iran. Yavuze ko nubwo Isiraheli igihugu cye kiri gushinjwa kuba cyahanura iyi ndege ya Ibrahim Raisa perezida wa Iran, ariko Benjamin Netanyahu perezida w'igihugu cya Isiraheli ndetse na Benjamin Netanyahu Minisitiri w'Intebe bahakanye iby'aya makuru, bavuga ko ivyo ari ibirego vya Iran ndetse Isiraheli ngo yapereje igasanga ari abanya-Iran bo bihanuriye indege y'umukuru w'igihugu cabo Ibrahim Raisa. Bikomeje kuba urujijo rero rukomeye cyane rw'urupfu rw'uyu muperezida wa Iran Ibrahim Raisa
kugeza n'uyu munsi ntago barashika ku makuru afatika ngo bavuge ko ari ababishe, dore ko hakomeje guterana amagambo hagati y'abategetsi ba Iran ndetse n'igihugu cya Isiraheli, nk'uko amakuru ari guturuka ku bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye ku isi biri kugenda bibigarukaho. Gusa Iran yavuze ko atari Isiraheli yonyine ahubwo harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gitero bagabye ku ndege ya perezida wabo Ibrahim Raisa. Rero Iran igaragaza ishavu n'agahinda batewe n'urupfu rwa perezida wabo Ibrahim Raisa, kubera ko ngo bakomeje kuba bazamuhora ndetse no gufata ingamba zikomeye cyane zo kurinda igihugu cyabo cya Iran. Yavuze ko bazahangana n'uwo ari we wese uzagerageza gutera igihugu cya Iran. Murabizi ko Isiraheli ubu ngubu tuvugana iri mu gihugu cya Iran mu kuba iri rwana n'umutwe wa Hamas. Murabizi ko Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidacana uwaka, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja Iran mu gufasha imitwe yitwaje intwaro ndetse y'iterabwoba nka Hamas ndetse na Hezbollah. Nayo makuru yaragezweho, mwakoze kubana natwe, ariko mbere yuko tubasezera reka mbakengurukire cyane mugabo kuri mwe mwaje gufyonda sabone, kutarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazogera nyine ufyonde ko amatuje turabana mu makuru tugutegura kuri imbonesha kure yanye nayo yacu Burundi News TV. Mukomeze kugubwa neza kandi amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao.